witwa nde? Kapitori nabirenzwa amaso. Birenzwa amaso. Ukaba uri muri kino gikorane twahuriye ngaha gute? Naje mu gitondo. Nukuri. Nanje nari ntashe. Hanyuma baje kuntora mu nzira. Ego sha. Hewe. Bijye bavuga ngo Imana ngo iraryoshe nivyo? Ego iraryoshe kwe. Acha. Iraryoshe. Imana iraryoshe. Ego Imana iraryoshe. Yitabayo simba nkiriho. Oho sha. Mba narapfuye. Nukuri. Ego yaranzigame. Kabisa. Ndabona ko Imana yaguhezagiye cyane mbega ubugeze ku myaka ingaho ubu. 80. Turabona ko hari utuntu baguhaye. Ego tuba tugizwe n'iki? Basha. Imana nitungaburiye. Ego. Yemwe. Muze muhetagirwaho muri hose. Amen. Kabisa. Ni novuga ni korale yitwa Jeshi ya Yesu Kristo. Yakoze bino bikorwa novuga yashoboye kuganzwa na mpwemu yera irakora bino vyiza. Mbega uwo yishimira gute nk'abakozwe ko na mpwemu yera? No buri to ndayishimira. Ndoyishimira umutima wanje. Aho Uri ukadia ndabona ko ari ibintu ufise mu maboko. Mbega vyo bari biki? Duharage, gaceri, gasabune. Ndashimiye Imana gose. Nanevije n'umwana kwishuri bone mwenda higa ikintu ndamutekera yiga ingoti. Yibuke. Nabonye naharimwe ariga. Marafashwa nabandi bantu. Nukuri. Muri mwana mufashe nugo. Yo. Nukuri yo mana ni ubahwe. Ego. Ga ijya korale numvise bavuga ko ari korale novuga Jeshi ya Yesu Kristo. Mbega ubashimira gute nk'abakoze ibikorwa vyiza nk'abaganjwe na mpwemu yera? Ndabashimiye. Neza cyane gose. Ndabashimiye n'Imana yo mu ijuru ibishima bahabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Yesu aratwenza. Yemwe nukuri bampaye ibiharage, bampaye n'umuceri. Ego. Bya bindi bavuga ngo Yesu araryoshe nivyo? Ego araryoshe kabisa. Ego baguhaye rero umuceri n'ibiharage. Kabisa none bizova bigufasha umuntu uvuga mu mibereho yawe ya misi yose? Ego. Emwe bizomfasha kuko nukuri nubu ndabona nshika ndinganiriza abana kugira bafungure nukuri abavyeyi babikoze bakoreshejwe n'Imana Imana bahezagira. Nari mpagarariye umugwi w'abasenzi witwa Jeshi ya Yesu Kristo. Imana yaraduhagurukije gutwara ikanguro bimwe Imana yadutumye gushika ku mfuvyi n'abapfakazi. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry ya Buja Flavor. Chaki makuru cyane kibazanira. Bishamuvuga muri industry ya Buja Flavor. Hutuma tubikora reka tuzidukengurikira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Bien sûr que oui. Hamadu subira dukengurikira mugakunzi bisamirizi Irebe FM. Mwewe dukurikirana novuga kuri 91 n'ibice 2 novuga mu Kiyacimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 novuga mu ntara zose zigize igihugu cyacu kiza cy'u Burundi n'abadukurikirana novuga badukurikira misi yose kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu Irebe FM akabari wezi 3 kaburungu Irebe FM akaburungu.com. Kuri uyu munsi rero n'umunsi wigira gatatu wa cagikorane cyacu cikanguro bakubwira bati ngo akaryoshye rikagira iki nigahora mwitama byatanguye neza kandi bisozeye neza. Ndakubara ati rero kuri uyu munsi bibaza ko hakoretse ibiki. Uyu munsi yakoretse ibintu byinshi cyane guys. Uno munsi novuga habaye kwatira novuga uno munsi bahezagiye abapastori novuga bati abapastori bashasha barabaha n'uburenganzira bwo kuja novuga kwatira n'abandi kumbure mu bihugu bagiyemwe kugira ngo nabo nyene baze bahagararira abandi kumbure abakozi b'Imana bashasha kumbure bazokwemera gukorera Imana. Rero uyu munsi yakoretse ibikorwa byinshi cyane habaye n'igikorwa na cyane cyo gusengera kandi abagwaye habaye igikorwa cyo gusengera novuga abakristo bose habaye n'igikorwa cyo kwakira kandi abakristo bashasha novuga abemeye gukurikira inzira Yesu Kristo abemeye novuga kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo habaye kandi n'igikorwa cyiza kandi cyo kwitaho novuga imfuvyi n'abafakazi kandi marabizi neza yuko abarundi sanzwe bifite umutima wo gufashanya gufatana mu nda novuga hariho novuga korale yitwa Jeshi ya Kristo Jeshi ya Yesu Kristo yashoboye gukora igikorwa cyiza cyo gufasha novuga banaonikora kumbure ndakobarira bati rero ni bya bintu nyene gufashanya no gufatana mu mugongo mu bihe biryoshe no mu bihe bigoye igihe cyose no gukundana no gucira urukundo imbere biraza neza. Yego mbega babita bande babita bande twebwe turabakene murabakene oya izina babita
turabasenzi. Murabasenzi. Oya izina mwahawe n'abavyeyi. Izina twahawe n'abavyeyi. Yemwe je ni Twavyarimana Delira. Delira n'umuvyeyi w'abana bangahe? Abana bane. Aho sha unuvuga umushinga naye aracariho. Yemwe ariho ariko nyene turakenye si sawa neza muga turashima. Ego mushima kabisa nivyo gukengurukira Yesu n'umwami nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu ivyo none. Ego tubona ufise ivyo wikore mbega vyo bari biki? Vyo wikoreye. Yesu aratwenza. Yemwe nukuri bampaye ibiharage. Bampaye n'umuceri. Ego. Vya bindi bavuga ngo Yesu araryoshe nivyo? Araryoshe kabisa. Ego baguhaye rero umuceri n'ibiharage. Kabisa none bizova bigufasha umuntu uvuga mu mibereho yawe ya misi yose? Ego. Mwe bizomfasha kuko nukuri nubu ndabona nshika ndinganiriza abana kugira bafungure nukuri abavyeyi babikoze bakoreshejwe n'Imana ibahezagira. Ni korale yitwa Ijeshi ya Yesu Kristo siko yashoye kora kino gikorwa ciza kumbere mwe muyera yabagendereye mwe baragira unuvuga uwo mwete kubakorera unuvuga kino gikorwa ciza nigikubabari abakoze ibi nukuri ndabashimiye cyane baze bame babikora ibihe byose bashimira bafasha abantu batishoboye banezereza abantu kabisa n'ubu turashimye kuko n'ubu kabisa hari benshi rusi boshira mu gishingo nk'iciwanje bari gushika taco bari buringanize bateke ariko kuba kugeze kuno mwanya baciye bashika bagenda bapanze avuga ati dushika duteka niyo mpamvu tubashimiye bahezagirwe cyane. Amahoro biraza neza. Ego mbega muba mwitwa bande? Nitwa Vyarimana Leokadiya duhuriye muri kino gikorane wari waje gukora iki? Naje gusenga Imana. Gusenga Imana yakumvise? Yakumvise? Nyumvise Imana nyene biraryoshe kabisa. Ego Leokadiya ndabona ko ari ibintu ufise mu maboko mbega vyo bari biki? Duharage gaceri gasabune ndashimiye Imana gose nene vije n'umwana kwishuri bone mwe ndahiga ikintu ndamutekera yiga ingoti yiga nyine naho mwariga mwarafashwa n'abandi bantu nukuri muri mwana mufashe n'uwo nukuri yo Mana niyubahwe ego mbega aba bantu bakoze bino bikorwa vyiza novuga ijya korale numvise bavuga ko ari korale novuga Jeshi ya Yesu Kristo mbega ubashimira gute nk'abakoze ibikorwa vyiza nk'abaganjwe na mwe muyera? Ndabashimiye neza cyane gose ndabashimiye n'Imana yo mwijuru ibishima bahabwe icyubahiro mu isi no mwijuru kabisa. Murakoze cyane. N'amahoro bibi? Yego n'amahoro meza. Biraza neza? Yego. Mbega baba bita gute? Witwa nde? Kapitorina Birenzwa amaso. Birenzwa amaso. Ukaba uri muri kino gikorane twahuriye ngaha gute? Naje mu gitondo. Nukuri? Nanje nari ntashe. Hanyuma baje kuntora mu nzira. Ego sha. Hewe. Bijye bavuga ngo Imana ngo iraryoshe nivyo? Yego iraryoshe kwe. Acha. Iraryoshe. Imana iraryoshe. Yego Imana iraryoshe. Yitabaye simba nkiriho. Oho sha. Mba narapfuye. Nukuri? Yego yaranzigame. Kabisa. Ndabona ko Imana yaguhezagiye cyane mbega ubugeze ku myaka ingaho ubu? 80. Ni myinshi nkiyo je nkazoyishikana kabasha. Ego turabona ko ari utuntu baguhaye. Ego tuba tugizwe niki? Basha. Imana nitungaburiye. Ego yemwe muze muhetagirwaho muri hose. Amen kabisa. Ni novuga ni korale yitwa Jeshi ya Yesu Kristo yakoze bino bikorwa novuga yashoboye kuganzwa na mpwemu yera irakora bino vyiza mbega uwo yishimira gute nk'abakozwe ko na mpwemu yera? No burito ndayishimira ndoyishimira umutima wanje. Aho wishimira umutima? Yego nukuri ndayipfukamire gushika gupfa kwanje. Nero nk'umuntu atararonka kwemera ataramenya ko Yesu aryoshe nigiko mubare kugira ngo yumve ko Yesu Kristo aryoshe. Araryoshe ko araryoshe none kwari bategamya abantu. Aho sha niwe bagendako nta wundi atari Yesu. Aho arakantu bakunze kuvuga ngo Yesu araryoshe. Urakoze. Eko n'amahoro bibi? N'amahoro. Biraza neza? Yego. Mbega bo babita bande? Macumi Kariniya. Kariniya twahuriye ngaha muri kino gikorane uba bazanywe n'iki? No n'igikorane nyene. Yego. Mbega cyo bacagufashije?
cyafashije nye cyafashije nye ego na nivyo vyiza cyane ego turabona ko ufise akantu watekeye burya ntuhatanye Yesu gusaba umutima ari bindi wagiye utwaye mu maboko bifadika byo bari biki nagafasha ego kagizwe n'ibiki kaceri n'ibiharage n'agasabune ego urabona hano ko kazogufasha bimwe bavuga ko Yesu aryoshe n'ivyo rero bwabo araryoshe nyene ashibo Yesu kabisa ugenda umutanye mu mutima ugenda umutanye kandi n'ivyo bifadika kabisa yubahwe ego twabonye ari korale yitwa nuvuga jeshi ya Yesu Kristo bakoze bino bikorwa vyiza mwe muyera yabagendeyemwo kumbure yabaganje barakora bino bikorwa vyiza nigikuba barira nko kubashimira Imana yakoze nyene yabakoresheje nabo bakoze bayumviye ego murakoze cyane amahoro mukozi w'Imana amahoro cyane biraza neza ego turashimira Imana kuba bari kwaradukurikirana kumbe bari bwa mbere bakubonye oba witwande yitwa Christine Nintunzi aba mu Burundi canke muri Tanzania mba muri Amerika ego karibu kandi murakoze cyane ego mbega kino gikorane utwibutsa cari kigizwe n'iki icivugo cari ikihe igikorane icivugo cari igikorane cikanguro dufatiye mu ijambo ry'Imana tubona mu Befeso igice ca 5 ku murongo wa 14 havuga ngo ni wikangure uve mu bapfuye umuco w'Imana urakumurikiye ego none mugeranije mukaraba kuva ku munsi wa mbere ariho twatangure ko wa gatanu gushika uyu munsi wa Mungu mbega murabona ko hoba hari habonetse abakangutse by'ukuri habaye ibitangaza bikomeye cyane abantu barakangutse abagwayi barakize abari bafise imitwaro barishuwe ibintu bikomeye cyane kandi twagiye tubona intahe nyinshi z'abantu bashimira Imana ko Imana yabakijije kandi twabonye abihana babaye benshi cyane ego turabakeza kuko uno munsi mwatiwe babagize novuga pasteur kandi babahe n'ubushobozi bwo kugenda kwatira abandi muri Amerika ivyo vyiza mu bavyakiriye gute natangaye cyane n'ubuntu buri ikintu cyose nta kintu umuntu mu bintu vy'Imana buri ntambwe yose ugenda wishimira Imana jewe byantangaje kandi ndabishimira Imana ego twabonye hari n'ibikorwa vyiza vyakoretse hano novuga byo kwitaho novuga abantu aho nikora hamwe na n'imfuvyi n'abafakazi ati mbega kweriki mwiyumviriye novuga kugaruka ko kuri abo bantu nongere nibutsa abantu nari mpagarariye umugwi w'abasenzi witwa Jeshi la Yesu Kristo Imana yaraduhagurukije gutwara ikanguro bimwe Imana yadutumye gushika ku mfuvyi n'abapfakazi intumwa tubona ba Petero tukabona ba Yohana igikorwa ca mbere cabaye batwaye ikanguro kwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko kandi baca basanga yuko hari abantu bariko bararira bari bakenye baca batoranya Stefano atangira gufasha abababaye muri bo hamwe muri ivyo rero twisunze ijambo ry'Imana natwe twumva tutarya gusa ariko twashika no ku bandi bakenye mu buryo bukeya hagire abantu bashima Imana ko babonye Imana biciye muri twebwe buri Imana ntabwo uzayibona amaso ku maso oya ariko Imana ica mu muntu turifuza rero ko hariho abantu bashima Imana bakavuga ngo twabonye Imana biciye muri twebwe kabisa amen ego nk'abayobowe na muhimu yera mugakora kino gikorwa ciza ni giki kumbure muhamagarira abandi kugira nabo nyene baze babikora bavyumva neza ko bategezwa kubikora nukuri twatera abantu intege ko udashobora kuvuga ngo nzotunga byinshi kugira ngo nzabashe kugira abo mfasha nuha umuntu umwe buri ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga kuzana umugisha kurita guhabwa rero hariho abantu benshi bababaye barari inzara abandi bakaba bafise ibyo bariko bararya bata no muri puberi ariko nakwibutsa abantu tugira umutima w'ubuntu dushike nubwo waha umwe canke babiri batatu bakarara bariye ubuzima bukabandanya ego tugira umutima w'urukundo kandi kanatsinda Imana yaraduhaye abarundi kugira umutima w'urukundo Imana yatanze
mpemu yera iki gihugu ni igihugu cakunzwe n'Imana iki ni igihugu gifise ubuvyutse bukomeye cyane rero bimwe mu buvyutse Imana iri kiraduhamagariramwo canke imaze kuduha twibuke n'abagowe ego murakoze cyane murakoze namwe Imana ibahezagiye amen kwerati rero wari kumwe na Beni kuri micro beyond camera sike professional uri munsi wa nyuma cy'ikonane cy'ikanguro tuzosubira rero kumbure na wundi munsi nawo gutaha niwibagire kugura subscribe ni Irebe Media bye bye